ndasoma amajambo nabonye abantu bazosambishwa ku bintu ndwi, urutonde rw'ibyo bazokwisigura ko ni ibintu ndwi. nitwigisha twarigisha abantu kwihanamara, turigisha abantu kwatura, turigisha abantu kwezwa, turigisha abantu ingene buzura mpemu yera, turigisha abantu gukorera Imana. Ariko kandi ntitujye muri teoloji gusa ngo twibagire kubwira abantu ko bazoja imbere y'Imana, ko bazoba imanza, ko bazobazwa, bazosamba. Reka bitegure. Hari undi yavuze ngo nokaburanye nanka imbazo. Rero twitegure yemwe izo mbazo, ibyo bibazo bitoroshe umuntu azokwisigurako. Reka ndababwira ikintu cya mbere muri ibyo bintu ndwi, ndababwira bibiri gusa, ibindi mpemu yera aribabwira. Uwo munsi ntiworoshe, uwo munsi urateye ubwoba, uwo munsi saho gutuma umwana, uwo munsi reka abantu baze babona ibisiripurize, abo twahora twemera dusanze ataribo batarimwo, abo twahora ducira imanza dusanze ahubwo aribo. Ayiwe, uwo munsi urateye ubwoba. Umva ngo niho nzobaje ziraho, ureregwasha, ureregwa, uhigwe. Imana idufashe cyane. Umunsi w'imbere azobugwa bw'igitabo cyanditswemo abakijijwe mu mazina y'abiganje ririmo. Umwe wese azohagarara wenyine imbere y'Uhoraho, acerega urubanza n'umukiza wenyine yakoye ishengero n'umubabaro mwinshi uzobaho shengero rimaze kuduzwa. Abantu benshi baza kwipfuza kumviriza ijambo ry'Imana. Niyoroshe umunsi sentare izoba yakoranye yashashe, Yesu ari wafise intahe, atakunyegeza, atamuntu ayigwa arabaza. Umva, umuntu wese azohagarara imbere y'Imana. Imetupasa sisi sote kuzihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, kugira ngo umuntu wese abazwe n'Imana ivyo yakoze akiri mu mubiri. Uvyumvise none? Ngoma ndababwira ijambo numva Imana yashize mu mutima wanje. Dusoma mu Baheburayo igice cya 9 ku murongo wa 27. Dusome. Haravuga ngo, kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Dusome 2:8. Na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishire ku ibyaha bya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ibyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Imana ishimwe. Burya twasenze kandi ndizera ko ububasha bw'amasengesho buriko burakora. N'umwigisha yariko yigisha abagenzi we, naho atamenyekanye, biyumvira ko icyatumye yinyegeza nuko abakristo bari mu bihe bibi, kandi birumvikana ko yandikiye bagenzi we basanzwe bazi iby'imigenzo y'abayuda canke y'abayahudi,
kuko aba baheburayo n'abari bavuye mu byagezwe by'abayuda barakizwa barizera baba abantu b'Imana kare bari abanyedini, kuko kuba umunyedini no kuba umuntu w'Imana biratandukanye. Bamaze gukizwa, Bibiliya ivuga ngo bahuye n'ibisinzikaza by'uburyo bwinshi, nk'uko tubisoma mu gice cya 10 guhera ku murongo wa 24 ukabandanya kugeza kuri 36, ngo bamwe baranyagwa ibyo batunze, abandi bagatukwa, abandi bagatotezwa, bakagirirwa nabi, mbere ngo hari n'abicwa. Kubw'ibyo bituma bamwe batagije gusenga. Nicyo cyatumye abandikira akababwira ati ntimugahebe gukoranira hamwe, ahubwo nimubandanye ibyo bintu mwajemwo n'ibintu bihambaye. Yabereka yuko uwo bizeye aragaheta, aheta abamarayika, abantu bose. Azababwira ati ahubwo nimubandanye ibyo bintu biri n'impera ikomeye. Mu byabigishije rero yaberetse ibyizigiro by'abakizwa, ko mu byo twizeye umuntu nimba atumvise inzamba azopfa. Umve ijambo ngomba kubigisha niri yavuze ngo abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Mu Kirundi cy'ubu havuga ngo hanyuma yaho hakaza urubanza, ngira ngo niko byanditse, hakaza urubanza. Ijambo rikuru ndababwira ni ijambo rigumye. Iyo tuvuga ubutumwa, hari igihe abantu badutera amashugwe, hakaba n'igihe tuvuga ubutumwa abantu bakaba badutera amabuye. Hari igihe tuvuga ubutumwa abantu bagatwenga, cyangwa igihe tuvuga ubutumwa abantu bakababara. Mugabo jewe marambwira abantu nti sinigisha ibyagezwe, nidusoma imisa, nitwigisha shahadu, ngo twigishe amapi, ngo inkingi zitanu n'ibindi. No, tuvuga ubutumwa. Ubutumwa ni iki? Ni ikintu umuntu avuga atiyadukije, atitumye, atibwirije. Avuga ngo ururimi ni jewe, ngo amaguru ni jewe, ngo ariko ijambo ni ryanaka. Nibwo butumwa. Umve, urupfu ni ngombwa ku muntu wese. Urupfu ni ngombwa ku muntu wese. Ndabigisha ibintu bikuru bikuru bine gusa. Muri amajambo iri nyene twasomye, ijambo rya mbere ndabigisha ni ijambo rivuga yuko abantu bose bavutse bakiriho ko bazopfa. Hari umunyabwenge umwe yashyizeho idini, bahora baririmba ngo twese tuzopfa, ntawe uzorusimba, tuzopfa. Kandi nanjye aho ndamushyigikiye. Ijambo rigira kabiri ni ijambo rivuga ngo nta muntu apfa ngo yongere asubiremwo, ntawe upfa kabiri. Ijambo rigira gatatu, umuntu apfuye ntibiba biheze. Irya kane nzozerera ko rivuga ngo abantu bose bazoja imbere y'imanza mu rukinja bisigure, udakuyemwo n'umwe. Tugende ku ijambo ku mutwe umwe umwe.
ngira ngo mwabyumvise avuga ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Niko handitse batama muri Bibiliya nshasha, niko handitse. Wabisomye? Niko handitse mzee. Kandi ko abantu bose babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Abantu bose bazopfa, twese dufise ideni. Hari ideni tudafise niryo kuvuka, ariko abantu bose aba turi kumwe n'abo tutari kumwe bakiriho baravutse, ideni basigaje niryo gupfa. Kandi Bibiliya ivuga amajambo akomeye. Urupfu ni convocation canke invitation. Hajya umuntu apfuye, hari amadini atemera ko umuntu aba yitavye Imana. Umukuru mu kurengutsa umuntu akoresha ikintu icyo bita icyanditswe ngo nyitabe. Erega hajya umuntu aba yitavye Imana, mugabo hari igihe aba yitavye convocation cyangwa akaba yitavye invitation. Nicyo gituma rero abantu bose bazopfa, byanka byakunda, wabikunda utobikunda. Nta numwe apfa kabiri. Oya, yaba umuntu yopfa ubwa mbere akabona ibyo agiyemwo, ubwa kabiri yo kwiyumvira ati basha narabibonye reka nitonde. Ariko noneho umuntu apfa rimwe, niko twasomye ngo ko abantu babikiwe gupfa rimwe. Iyo dusoma inkuru z'umutunzi n'umworo, umwara yarapfuye n'umutunzi arapfa, ariko haraho ngo yagerageje gusaba ngo basirungika Lazaro asubire hariya ababurire. Yabanje kuvuga ati jewe ndungika ngende, toya ntibikunda. Umuntu yageze ino ntibikunda ko asubirayo, nta ropeshaje, ntibikunda. Nta upfa kabiri, ntibishoboka. Iyo umuntu apfuye aba agiye mu yindi si, mu kindi gihugu cy'abimwemu atari abanyamubiri. Nicyo gituma atawupfa kabiri, aba agiye ngo abone ibyo atahora abona, aje mu wundi mwanya. Munyemerere ndababwire ko umuntu apfuye bitaba biheze. Niho hantu numva ngomba dukorere cyane, kuko abantu wahabonye Abaheburayo igice cy'Icyenda ku murongo wa 27. Soma. Aravuga ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza imanza. Hakaza imanza. Hego urakoze cyane, niryo nashaka. Ugumaho, ugumye iyo mikrofone. Ngira ngo muri ko murabyumva, abantu babikiwe gupfa rimwe, kandi umuntu apfuye ntibiba bihetse. Hari inyigisho mbi zigisha abantu ngo umuntu ngo apfa nk'igikoko, ngo nta bindi ngo nyuma y'urupfu. Oya, Bibiliya ivuga ngo kuko ngo abantu babikiwe
gupfa rimwe ngo hanyuma yaho hakaza iki? Imanza. Umuntu apfuye rero ntibiba biheze. Reka mubyumvirize neza bene data. Nsomera mu cyete cya kabiri cy'Abikorinto igice cya 5 ku murongo wa 10. Ego soma. kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, ari vyiza ari bibi. Urakoze cyane. Havuga ngo kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Hari intebe y'imanza ya Kristo. Twese rero atanumwe avuyemwo, twese mu Kiswahili havuga ngo kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Imetupasa sisi sote bila ubaguzi. Imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti. Rumba. Ili kila mtu apokee ishara ya matendo yake aliyoyatenda kwa mwili. Aya masamba sizi kwa abantu bayumva neza. Kuko twese tutazobura. Urumva tutazobura ni impératif rubwiriza. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ataguchagura. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Imetupasa sisi sote kudhihirishwa. Il nous faut tous comparaître. Comparaître nukuvuga ngo kurengutswa, kuja kwisigura imbere y'intebe y'amateka ya Kristo, imbere y'intebe y'imanza. Nukuvuga umuntu apfuye abasigaye kuzokwisigura, kuzoja kubazwa, abakira urubanza rw'ivyo yakoze, cyane cyane atihanye ngo abazwe ivyo yakoze akiri mu mubiri. Bene data, tukiri mu mubiri turiko turumva amajambo niko Paulo yavuze. Imetupasa sisi sote, wakubwa kwa wadogo, kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ishara ya matendo aliyoyatenda kwa mwili. Na mazamba toroshe. Kandi nta muntu azozibukira. Bibiliya nsomera mu Byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 11 ugeza ku murongo wa 13. Soma Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11 n'uwa 12 n'uwa 13. Somera. Aravuga ngo ukuzuka kw'abantu bose no guca imanza z'iherezo. Mbona intebe nini ya yera, mbona niyibyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho byahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazingurugwa, kandi ikindi gitabo kirazingurugwa, nico gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo, bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urakoze cyane. Arerekwa abona
hazogera igihe abahambaye n'aboroshe. Urumva, hari igihe tudaha agaciro ijambo ry'Imana tukabyita ibisanzwe. Abahambaye n'aboroshe bazocirwa imanza zikwiranye nabo nyene n'ibyo bakoze. S'il vous plaît. Kandi icyo gihe Imana nizobanza kubaza amankete mwibaze abajirisite ngo mubabona gute. Oya, nta fraude, nta kunyege, yoyo iravyiyiziye, yifitiye amakamera de surveillance ahariho hose. Nico gituma mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 4 ku murongo wa 5, icete ca mbere c'Abikorinto 4:5 havuga ngo iki? Murongo wa 5 haravuga ngo nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cago kitarashika. Nico kuza k'umwami wacu azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwijima, kandi azogaragaza inama zo mu mitima, niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Amen. Azogaragaza inama zo mu mitima, azoshira habona ibyo umuntu yakoze. Niho rero umuntu azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Ya aya majambo n'amajambo akomeye cyane. Hari ikintu gihambaye imbere y'uko imanza abantu basambishwa. Hari ikintu gihambaye nasomye Yesu azokora. Nagomba tukirabe mu cete ca mbere c'Abikorinto nyene 15, somera ku murongo w'23 n'24. Hari icyo azobanza gukora. Hansomere 15, 23 n'24. Aravuga ngo ariko umuntu wese mu mwanya wiwe. Ego. Kristo niwe yabatanguriye, hanyuma aba Kristo bazoboneraho bazuke aho azozira. Iherezo rizoca rishika aho azoshikiriza Imana ubwami, niyo data wa twese, niyamara gukuraho ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose. Umva ikintu azokora mu guca imanza. Azabanza kureka abantu bose iminite. Hari ibintu twumvise ngo azabanza gukora. Azabanza gukuraho ubukuru bwose, toute domination, akureho ububasha bwose, toute autorité. C'est pas moi qui ai écrit ça, si je n'avyanditse. Oya, akureho ububasha, ubushobozi, toute puissance. Abanza ukure, banza. Kandi koko umuntu mu gusamba yacumuye, naho bari umukuru muri leta babanza kumukura ko iminite pastor akabikura toya mbadukenda nibo tagusamba mu rukinja ukiriko iminite. Oya, azobanza gukuraho ubukuru bwose, toute domination. Oya, n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose, abantu bose bangane. Icyo gihe muntu wese ahagarare atavuga ngo ni jewe. Oya, yitegure kuja imbere y'imanza. N'amajambo akomeye cyane. Reka ndababwira ikindi kintu kimwe nababwira kigira kane. Abantu bose ko bakwisigura. Ndiko ndasoma amajambo, nabonye abantu bazosambishwa ku bintu ndwi. Urutonde rw'ibyo bazokwisigura ko ni bintu ndwi. Nitwigisha, twarigisha abantu kwihana mwarimu, turigisha abantu kwatura, turigisha abantu kwezwa,
turigisha abantu ingene buzura mpemu yera, turigisha abantu gukorera Imana. Ariko kandi ntitujye muri teoloji gusa ngo twibagire kubwira abantu ko bazoja imbere y'Imana, ko bazoba imanza, ko bazobazwa, bazosamba. Reka bitegure. Hari undi yavuze ngo nokaburanye nanka imbazo, nokaburanye nanka imbazo. Rero twitegure yemwe izo mbazo, ibyo bibazo bitoroshe umuntu azokwisigurako. Reka ndababwira ikintu ca mbere muri ibyo bintu ndwi, ndababwira bibiri gusa, ibindi mpemu yera ribabwira. Abantu bazosambishwa bisigure ku bintu ndwi. Ikintu ca mbere, nitwabigisha ibyo ngo tubigishe gukorera Imana, ngo tubigishe gusenga, ngo tubigishe kuzura mpemu yera, ngo twibagire kubigisha yuko hariho urubanza ku ari we wese. Il nous fait tous comparaître devant le tribunal de Christ. Hey, imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ishara ya matendo aliyoyatenda kwa mwili. Erega turafise umukontrolera agenda adusiriveya ingene dukora. Hariho na kamera de surveillance, aho turara, aho dukorera, aho twirirwa, aho duca, adukontorora. Kandi mumenye ko umukozi mwiza ari umenye gutanga raporo. Tuzotanga raporo. Ingene twifashe. Reka ndababwira ibintu bibiri gusa. Ikintu ca mbere, umuntu wese azokwisigurako, azobazwa. Nimugisome muri Matayo igice ca 12 ku murongo wa 36 n'37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 12 ku murongo wa 36 n'uwa 37. Soma mwenedo. Haravuga ngo, kandi ndababwire yuko ijambo ryose risunitswe n'imwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'imanza. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Amen. Muvyo uzobazwa, na jewe nzobazwa. Nayo majambo Yesu yivugiye ngo ndababwira yuko amajambo yose abantu bavuga, nibavuge bongere bavuge, bazoyabazwa. Arojisirayeli guma yarojisirayeli kibika, shaka uteranye, shaka uvuge nabi ibikorwa vy'Imana, shaka udehesha abantu. Hari uwundi yavuze ngo un coup de langue est pire qu'un coup de lance. Hari ugira ijambo ngo rita rifise umusonga kurusha uw'icumu. Hari ibyaha vy'ururimi, hari ibyaha vy'akanwa. Umva, Yesu yavuze ngo amajambo yose abantu bavuga, hange n'amajambo uvuga, hange n'amajambo uvuga, hange. Attention, uri kumwe n'abapagani cyangwa uri kumwe n'abakizwa, wiherereye uri kumwe n'umwe cyangwa babiri, hange amajambo yose abantu bavuga bazoyabazwa kuri wa munsi w'imanza. Imana ntizi impore ko ntabikubwiye, none ntubizi weho. Hari ibyaha byinshi. Hari n'uwundi yavuze ngo yeretswe, ariko arasenga yerekwa, abona abantu bajejeta ibitenga ko by'amaraso ku maboko,
abandi batonyanga amaraso mu kanwa ngo atabwirwa ngo ayo maraso n'abantu bicisha amajambo bicisha akanwa sinzi byo kuri telefone uvugira ngo we hange kuri wa munsi amajambo yose abantu bavuga bazoyabazwa kuri wa munsi. Ururimi turaruhezagirisha ariko hari igihe umuntu arukoresha ibintu bibi zisigura. Reka njye ukinigira kabiri. Imana izotubaza uko twifashe mu byo yatujeje, amaresponsabilite yatujeje. Nta n'umwe adafise atari responsable. Hariho amaresponsabilite dufise ku bugingo bwacu. Uri responsable w'ubugingo bwawe. Shaka witware nk'igikoko, shaka wifate nabi. Bibiliya ivuga ngo turi insengero za Mwemu, ngo uzogwonona ngo Imana ngo izomurandura. Ariko kandi hariho ibyo yatujeje, hari ibyo dufitiye uburenganzira. Mu byatujeje n'ibintu byinshi. Imana izokubaza ubwa mbere icyo wimariye wowe ubwawe. Hariho abantu ataco bimariye n'ukuri, biyononye bifata nk'ibikoko bari abantu. Imana izokubaza. Hajya rya jambo rivuga ngo ababikijwe itaranto. Ubundi musiguzi yavuze ngo ni ingabire, ni impano, ni ibintu dufitiye uburenganzira Imana yatujeje. Murabisoma muri Matayo igice cya 25, musome murabibona. Imana izobitubaza. Imana izotubaza imiryango yatujeje. Erega umuntu avutse mu umuryango uraryoherwa. Ibyo waronkeye mu muryango n'inyungu y'umuryango nawewe. Bibiliya ivuga ngo umuntu ngo ariko umuntu atatunga abiwabo cyane cyane abiwe ngo azoba yihakanye ukwizera ngo kandi azobabaye hanyuma y'utizera. Erega hariho abantu ataco bamaze mu miryango mwari, hariho abantu ataco bamaze mu ishengero, hariho abantu ataco bamaze mu gihugu. Imana izobikubaza kuri wa munsi uzisigura. Hajya mwumve ibitabo, hari umuntu yanditse avuga ngo burya ngo abacamanza bafise ibitabo bifise imanza zifise icyo zijejwe. Ibitabo birimo amategeko agenga ingo n'imiryango, ego agenga imibano, ego no mu Mana. Imana izokuba hariho ibyagezwe by'umubano ngo ushingura akarimbi k'umubano, ngo Imana izobimubaza. Ngo abacumuye, ngo umuntu akengera umubanyi wiwe akamusuzugura ngo natazovamo, abacumuye. Ngo kandi ngo umubanyi wo hafi aruta inshuti yawe iri kure. None nubyumva weho, hariho abantu bameze uko. Ariko kandi hariho n'imanza z'ibyo mu ishengero. Yesu yari karigisha umunsi umwe, arigisha mu butumwa bwiza bwa Matayo. Mbere ngo mase n'uwegaje ngo mandangize igice c'indwi ku murongo wa 22. Soma amajambo yavuze, n'amajambo akomeye cyane. 21 n' 22. Soma Murongo wa 21. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari gukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Kuri wa munsi benshi bazombwira bati mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze ndabamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Gumuhagaze ngo kuri wa munsi, mwibaza ko uwo munsi ari ryari?
Pawulo yawuvuze mu Baroma igice cya 2 ku murongo wa 16. Abaroma igice cya 2 ku murongo wa 16. niko bizoba ku munsi Imana izocira urubanza muri Yesu Kristo ibyo abantu bagize amabanga nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buvuga. Birasobanutse kwera urakoze. Niko bizoba kuri wa munsi Imana izocira imanza ibintu abantu bagize amabanga. Mu muryango baraca imanza, muri sentare baraca imanza, mu mibano baraca imanza, ariko imanza zaciwe izo sizo ziriko ziravugwa. Hari ibintu bitigeze bimenyekana, ibyo abakorana batamenye, ibyo umugore yakoze umugabo atamenye, ibyo abana bakoze ababyeyi batamenye, ibintu bikira amabanga bitaracirirwa imanza ntibirahera, bibikiwe ryari muri sentare ikomeye. Kandi birabaho ugira ngo umudame wanjye arazi ibyo yakoze byose, ariko Imana irabizi. Nawe nuko nimugire ngo byaraheze, niko bizoba kuri wa munsi. Ni uwo munsi Yesu yavuze ariko arigisha abigisha ati baneba reka kuba mwebwe abanyedini abo bose usanga bavuga ngo mwami 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 mwami. Emwe ntawe udasenga avuga ngo mwami mwami Yesu mwami mwami mwami, ngo sibuko bose bazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru baneba. Kiretse ukora ibyo data wo mu ijuru agomba agahinyuza ndabereka aho dutegerera. Ni kuri wa munsi benshi bazombwira kuri wa munsi ngo nitwavugishwa mu izina ryawe, nitwavugishwa n'Imana, nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe. Ningana umuntu asenga abadayimoni mu izina, asenda abadayimoni bakavamwo, ucumenga ni sawa. Nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ngo uwo munsi niho nzoba jinjibura. Ariko ubu nibisanzwe ndabateza umunsi uraho. Uwo munsi ntiworoshe, uwo munsi urateye ubwoba, uwo munsi saho gutuma umwana, uwo munsi reka abantu baze babona ibisiripurize abo twahora twemera dusanze atari bo batarimwo, abo twahora ducira imanza dusanze ahubwo ari bobo. Ayiwe uwo munsi urateye ubwoba. Umva ngo niho nzoba nziraho guhera ku bantu bavugishwa n'Imana. Erega bavugishwa n'Imana sawa rinda kumenya ngo taki sarabaganda. N'ubu ndiko ndavugishwa, erega n'ubu ndiko ndavugishwa, nibwo buhanuzi butavangiye. Aha muremera ko ndiko ndavugishwa, kandi je mvugishwa nkanura. Haleluya, mvugishwa neza. Ariko n'igihe ingabire yo kuvugishwa yaje sinoyikomesha. Mugabo umve iyo tuvuga abantu bavugishwa, Bibiliya iravuga yuko n'abaririmbyi arabavugishwa. Mu gitabo ca mbere c'ingoma igice ca 25 usanga havuga ngo Dawidi yabasize kugira ngo bavuge ngo baririmbire Uhoraho. Mugabo insobanuro hepfo avuga ngo kugira ngo bavugishwe n'Uhoraho. Yemwe turabisa abavugisha benshi, turabisa abantu bafise ubwo burenganzira bizeye izina rya Yesu, ariko harahagazwe umunsi uraho ureregwasha, ureregwa uhigwe. Imana idufashe cyane. Yo umwe wese azohagarara wenyine imbere y'Uhoraho, acerega urubanza n'umukiza wenyine yakoye ishengero n'umubabaro mwinshi uzobaho. Shengero rimaze kuduzwa, abantu benshi baza kwifuza kumviriza ijambo ry'Imana. Ntiworoshe
umunsi sentare izoba yakoranye yashashe Yesu ari wafise intahe atakunyegeza atamuntu ayirwa arabaza umva umuntu wese azohagarara imbere y'Imana imetupasa sisi sote kuzihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo kugira ngo umuntu wese abazwe n'Imana ivyo yakoze akiri mu mubiri. Uvyumvise none nicyo gituma twigisha abantu ntitwibagira kubabwira ngo bitegure. Hari umwanditsi yanditse mu gitabo cyo gusura mu byagezwe igice cya 32 ku murongo wa 29 ngo iyo baba abanyabwenge ngo bari kwiyumvira no kwiherezo ryabo amatariki y'amavuko urayazi ariko ntumuntu uzi umunsi uzopfirako kandi niwapfa ntibizoba biheze na jewe nuko hazoba hasigaye guseruka imbere y'Imana tukisigura ku bintu ndwi ijambo rya mbere n'amajambo wama wavuze amajambo tuvuga arahesha Imana icubahiro canke agatukisha Imana ivyo rero uzobibazwa ikindi izokubaza ingene wifashe ivyo wari ufitiye uburenganzira utakoze. Hari ibindi munshaka ko twarigishije kwihana kwiyeza kwatura gukorera Imana turabigisha ivyizigiro dufise ariko kandi imve n'iri jambo riraje uri umuntu apfuye ntibiba biheze oya kandi abantu babikiye gupfa rimwe inzamba itaravuga hanyuma yaho hakaza amateka hakaza urubanza iyo umuntu wese azoseruka imbere y'Imana abazwe n'Imana ivyo yakoze arahiriwe. Aha tukiri hakuno rero hakuno no hakurya ntihasa ntihasa haratandukanye haratandukanye kuko umwe yavuze ati yo ndabona ari mwihewa nziza ameze neza murungike n'abatoya oya ibuka ukiri mu mubiri ngene byari bimeze yahawe bibi nawe uhabwe byiza. Uyu munsi ibintu byahindutse ibintu bimeze ukundi hari yini atmosphere arimwo nuko bizogenda hakuno no hakurya ntihasa mwanya rero ukiri mu mubiri nahawe gutunganya ubugingo ivyo ukora ukabikora nayo majambo mwese ayumvise Imana yo mw'ijuru bahezage. Nagomba duce bugufi na komanda baramukubitira isari mwese duce bugufi abumvise amajambo ni muce bugufi reka tuzoseruka imbere y'intebe y'Imana y'imanza. Umwanya rero intayi itarasasa nagomba tugusengere nindagomba gutunganya ubugingo bwiwe ivyo ategerezwa gukora atakoze abikore. Reka tuje tumuhakaze acha senga Imana yo Yesu ni mwiza. Yesu aradutegura, Yesu arategura ishengero, Yesu arategura umugani. Reka mutama tabasengera bene data Imana ibahezagire nawe nyene Imana iguhezagire egome amajambo tuvuga none ntubizi ku kazi ukora ntubizi ntuzi trisheri ntuzi ingene wahinduye igiharuro ntuzi ingene wahinduye izina none weho ntubizi dusengerera naco ukaba wumva bigoye ururukaho nyene naho nyene ukuboko kwagusanga sabugufi bukebuke gusa Yesu ni mwiza cane. Karibu kwa maombi. Mwami Imana yacu turagushima mwami ko uri kureza ishengero ryawe kugira ngo ryitegurire kuzogaruka kwawe. Haleluya. Kandi imbere umwe wese yitegurire no gupfa kwiwe kuko turumvise ko hari hidden umwe wese mwami yama yiteze ko urupfu rushobora kuza canke mbere n'inzambi kaza ariko kandi akwiye ko aba yiteguye
kuko umuntu apfa rimwe akaca yitegurira urubanza. Ego. None rero mwami, umwana wawe ariko aritegura kugira ngo ategure rwa rubanza ruzogende neza, kugira ngo bya bikorwa bigukorera azobihembegwe. Turagushimiye mwami, ariko kandi muri uko kwitegura hari abo bigora, indimi zikagora ibyo avuga, kuko gumwe wese mwami amajambo yavuze ayo nyene niyo azotuma atsinda canke azotuma atsindwa. None rero mwami, turasabye Mana kugira ngo weze umunwa w'umwe wese, weze ururimi. Umusavyi wawe Yesaya abonye ingene abaserafi bariko bararirimba bahimbaza Imana, aravuga ati mbonye ibara kuko ndi umunyaminwa yanduye, nanje mbonye ubuhoraho, mbonye ubwiza bw'Imana. Turasabye Mana kugira ngo weze umwe wese Mana, uwanduye iminwa, uwanduye ku rurimi, ibyo yavuze bizomutsindisha, umubabarire Mana. Imbabazi zawe, imbabazi zawe, imbabazi zawe, amaraso ya Yesu yongere yoze mu izina rya Yesu. Yoze wa munwa wamuvuga ibibi, wa munwa wateranije, wa munwa uva amaraso wica mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana bugendagenda mu izina rya Yesu. Ibikorwa umuntu yakoze bibi abiharigwe, hamashishikare gukora ibyiza azobihembegwe. Weze umwe wese Mana, turasabye umwe wese kugira ngo umuharire icaha cyose akuzaniye na za ntege nke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ico yakoze mwami kitaguhimbaye, umubabarire, wongera umweze, yitegurire mwami kugaruka kwawe. Urakoze kuvyumvisa kandi kumuha amahoro, ukamuha umunezero. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Bagipfukamye, umuntu wese afize ikintu kimeze nk'umutwaro cyamunaniye kitarabomoka, ari ibigwara cyangwa ikintu cyose kimubujije amahoro, nahagara tugisengere. Reka tugisengere bene data, tugisengere, dusenge Imana. Ndababaze murabyizeye, bibabere uko mubyizeye. Mana uhezagira bigafata, Mana uhindura amateka agahinduka, Mana ushirayo ugakurayo, Mana utumbereza ibyahushije, Mana ugorora ibyagoramye. Turasengeye aba bantu bahagaze bafise imitwaro, bararemerewe, barahangayitse, bari mubwira ntibuke, bumva byanka. Nanje rero ndatuye ndabasengera, tubatabariza, turabatabarije. Wa Mana utabara abantu bagatabagwa, girira neza abantu bawe, nubaha amahoro abari mubwira ntibuke, abagwaye bumve bihindutse. Iyo umwenyuye igicu kireyuka, amateka agahinduka, ahari amarira umunezero ukaza. Ya turabasengeye mu izina rya Yesu. Wabintuwe ubujije amahoro, wabintuwe uteye uruhagarara, mwami turasabye ngo bibomoke, bomoka. Ukwizera kwabo kubaheshe kubona ubwiza bwawe. Erega tujejwe gusaba, nawe ujejwe ikinone, ujejwe gukora. Kora bakorere, aba bahungu bakorere, aba bakobwa bakorere, aba bamama bakorere, aba bapapa bakorere, izi mfuvyi zikorere, aba bapfakazi bakorere. Nico wiyemeje, nuko bapfira warabapfiriye. Amen. Haleluya. Turagushimiye kubyumvise, turakiriye amashimwe, turakiriye ibitangaza, turakiriye ibishinga ntahe. Nibyo tuzoshinga tuvuga ngo wa munsi Imana yaradukoreye. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubikora. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisavyemwo, amen. Mwese abumvise amajambo mukayizera, Imana mu ijuru bahezagire.